Kristo abane namwe mwese. Uko mwavyumvise ku bashyitsi, nitwa Ninkunda Rebeka, nkaba nkorera ibikorwa vy'Imana ngaha. Ndashima Imana kuko Imana igira neza. Yesu ashimwe. Hariho umuntu iwacu iyo yaborewe yaririmba iyo ndirimbo ngo nakoreye Satani nta ciza yampaye, akama yiririmba yaborewe, ariko sinzi ko yarazi ivyo ariko aririmba ivyo ari vyo. Nakoreye Satani nta ciza yampaye, iyo havuye urupfu we niyongera atanga, nta ikindi Satani atanga. Satani aratwanka shengero ry'Imana, Satani aratwanka. Umuntu umwe niwe twariko turavugana, avuga ijambo ryankoze ku mutima, ati ntuzigere uronka iciza kwa Satani n'umunsi n'umwe, nta n'umunsi n'umwe uzigera uronka iciza kwa Satani, kuko Satani aratwanka. Ingero zoduha zotanga n'urupfu n'umuriro udahera. Imana idufasha cyane. Abana haleluya, haleluya. Imana iradukunda, amen. Imana iradukunda, Imana iradukunda, Imana iratubabara, Imana iratwitwararika. Ngomba mufatira ijambo rero. Imana iranka icyaha. Bivuge ngomba iryo jambo muritahane, murivuge rwose. Imana iranka icyaha, Imana iranka icyaha, iragomba ko tubiheba. Isubiremo ryose rero. Imana iranka, subiremo neza. Imana iranka icyaha, iragomba ko tubiheba. Haleluya, amen. Imana ihabwe icyubahiro. Hari n'iyindi ndirimbo ubugingo bwanje bwose ndabuhaye Mukiza, kandi ukubaho kwanje kose zenamenezereza mani, zenamenezereza. Iryo ni isengesho ryanje, kandi nawe nizera ko iryo sengesho ryawe. Turavye mu gitabo twasomewe mu isezerano rya kera, duhereye ku gihimba ca gatatu, duhereye ku murongo wa mbere. Duhereye ku muririmbyi wa mbere yaririmbye ngo nakoreye Satani nta ciza yampaye, yo havuye nk'urupfu we niyongera atanga. Uwo muririmbyi yariko arashinga intahe, aravye ubuzima bwa kera n'ubuzima arimwo, hanyuma abona ko ubuzima arimwo ari ubuzima bw'amahoro, ari ubuzima bw'izigiro. Hanyuma uyu nawe duhejeje yariko araririmba asenga Imana, ati ubugingo bwanje bwose ndabuguhaye Mukiza, kandi ukubaho kwanje kose nze namwe nkunezereza, nze namwe nkunezereza. Iki gihimba rero duhereye ku gihimba ca gatatu ku murongo wa mbere, haravuga ingene abayuda baretse Imana, hanyuma bagakora ibinyuranye n'ivy'Imana igomba. Muri uko guheba Imana kwabo
basenga izitari iz'Imana, kandi ku masezerano bari bafitaniye n'Imana nuko kwari ugusenga Imana yonyene, ariko bararenga ibyagezwe basenga ibitari iby'Imana, hanyuma bababaza Imana ngo bituma Imana ireka kurekura imvura. Abantu barabura imvura. Murazi yuko iyo abantu babuze imvura inzara icitera, sivyo none? Inzara icitera. Hari aho dusoma mu ijambo ry'Imana imvura yaramaze imyaka 3 itagwa, imvura iraye, haraba amapfa ukugeza aho abantu bajya abana babo kubera iki hace hari ikigoyi kidasanzwe. Aba bayuda rero twahereye ku gice ca 3 ku murongo wa 1 n'aya majambo niko ndavuga. Ariko ngo naho habaye icyo gihano cyo kubura imvura bivuye ku byaha byabo, ngo ntibaretse ngo bahebe ibyaha byabo, ngo birimbure, ngo babone yuko ibyo byavuye ku gihano cy'Imana. Bashishikaye gusenga ibitari iby'Imana igomba, basenga Bayali, kandi ikindi ntabwo bashishikara gusambana. Hanyuma mugeza ngo izina bahawe abayuda ina mujyarukanye. Hanyuma Abisirayeli bene wabo n'abayuda ko ari bene wabo nabo nyene bakora ibyaha nk'ibyo nyene, ngo Isirayeli inamusubira nyuma. Urumva ayo mazina, inamujyarukanye, inamusubira nyuma. Hanyuma Abisirayeli barahabwa igihano cyo kujanwa ari nyagano, bahowe kubera bagararije Imana, bakaja mu busambanyi, bagasenga ibitari iby'Imana. Hanyuma naho abayuda babonye igihano bene wabo baronse cyo kuba inyagano, ntibaretse ibyaha, ntibaretse gusambana, barashishikaye ibyaha bahora bagenderamo. Kandi by'ukuri bagendera mu buryarya, bakihana abayuda ariko batihanye, kugeza aho Imana ibatumako. Aha turabandanya n'iki gice ndiko ndasigura. Imana irabatumako, iravuga ati Isirayeli yoyo vyovuma inamusubira nyuma, ariko Yuda wewe inamujyarukanye, yoyo ikora ibirengeje, kuko Yuda inamujyarukanye bagize uburyarya, bakabesha ngo barihanye ariko batihanye. Uburyarya, Imana idufashe cyane. Uburyarya buraba, umuntu akaguhenda akibesha afise iyindi ntego. Ibyo ni byo abayuda bakoze, Yuda yakoze. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Hagira igihe rero Imana iratuma umukozi wayo, iravuga ati takwemera. Ku murongo wa 13 Imana ibinginga ngo bihane, naho biruko ndacafise umutima wa kivyeyi, mfise umutima wa kivyeyi, takwemera gusa ukugabikanya kwawe ko wacumuyeko jewe Uhoraho Imana yawe, ukakwiragira irya nini ku mana z'inyamahanga munsi y'igiti cyose gitotahaye. Ntiwumve ijwi ryanje, ni jewe Uhoraho mbivuze. Garuka mw'abantu basubiye inyuma, ni jewe Uhoraho mbivuze, kuko jewe ndi umugabo wanyu, kandi nzobagarukana i Siyoni. Umwe ndamukuye mu gisagara kimwe, babiri mu muryango umwe, mbahe n'ibindi bibandanya. Imana iriko irabinginga, nimwemere ko mwancumuyeko, hanyuma nzobahindurira ibihe
hantu twahereye ku murongo wa 21. Ijwi rirumvikanira ku mpinga mu ruharabuga y'ukurira no kwinginga kw'Abisirayeli, kuko bagoretse inzira yabo bakanyibagira jewe Uhoraho Imana yabo. Garuka mw'abantu basubiye inyuma, nzoharira gusubira inyuma kwanyu. Ehe, tukugarutseko, kuko ari wowe Uhoraho Imana yacu. Nukuri kwishimira ugutabarwa kuva ku misozi nukubusa, bona akaruru ku misozi miremire. Nukuri Uhoraho Imana yacu, muri we niho hari agakiza k'Abisirayeli. Ariko uhereye no mu buto bwacu ivy'akamaramaza nivyo vyamaze vyavuye mu butame bw'abasokuruza. Murumva Abisirayeli barisubiyemo, bararavye ati nukuri ngo